iyo bakweexpropriye hariho amategeko abigenga naji wawe ni wacu kuko nahi igihugu. Aho hari kwigenekezo ya 19 ruhuma ukwezi guheze aho mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari kwaragirana umubonano n'abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi. Waramutswa igihugu c'Uburundi yamenyesheje ko umuntu wese ashobora kwirukanwa mu itongo ryiwe mu gihe leta rikeneye ku nyungu z'igihugu. Perezida Ndayishimiye yagiriye ko anaha gasopo abantu bose bafise amatongo yarengewe n'ivyatsi kubera kutarimwa ko bazohabwa ibihano. Nova nk'ubu ujya wari gatongo cenca mbaza statut yaje ntimushobora kuhava. Barashobora kuvuga bati irya ni point strategique muronderera handi birashoboka. Nagenda babwire yuko ubu kubera twijukiye uburimwe cyane. Ubu no umuntu afise inyovu atarima mu minsi muzoraba tuzomuhana. None dupfa n'inzara hari hishinge hajya wase kuririma turari habaririma umunsi washatse kurima tugusubize itongo ryawe. None amatongo ya leta none ntimwabonye ko ngoma ndaye ama cooperative none sico gituma inzara tubaza mu gihugu. Ivyo rero bitihwe mu itangazo ryasohowe mu ndwi heze na bulamatari w'intara ya Bururi yaragabishije abanyagihugu arongoye ko abo bose bafise amatongo atarimye kwayo matongo azohabwa leta. Muri iryo tangazo nyene Colonel Leonidas Bandenza amaso yagiriye ko avuga ko ibiti byose vy'imikaratusi biteye ku mitumba yose igize iyo ntara bitegerezwa gucibwa maze bigasubirizwa n'ibiti by'ubundi bwoko. Kubwo yo mutegetsi aramutswe intara ya Bururi ibiti vy'imikaratusi ngo binywa amazi menshi. Ikiringo cyo gushika kuwa mbere ruheshi kuri mbere nico cahawe abajejwe intwaro kugira ngo bakurikiranire hafi ko izo ngingo zizoshirwa mu ngiro.